Abarundi bahimbaje kuno wa mbere mu Kakaro imyaka 63 iheze Uburundi buhabuje intaye kwikukira. Uwo munsi ko wahimbajwe ku civugo kugira kiti ukwikukira nyakuri no kumenya kwiba ko utanze gukorana n'abandi. Ibirori byo kuno wa mbere mu Kakaro bikaba byatangujwe no gushira urugori rw'amashugwe ku ntatemwa y'uwarondeye intaye kwikukira umuganwa Rudoviko rwa Gasore hamwe no mu kibanza citiriwe ukwikukira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba ari babashizeko izongori z'amashugwe. Inyuma yaho umukuru w'igihugu wasanzwe n'akizigenza mu nzego z'ukivuna abansi no gucungera umutekano akaba yaje kugenzura ingabo kwibarabara ryitiriwe Boulevard de l'Iprona ingabo zari ziteguriye kugira defile ndende. Ahejeje kugenzura ingabo akaba yaramutsa abene gihugu bari bitavye ivyo birori vyabereye muri stade Intwari. Wetu baba wa taifa anawasili kwa uwanjani. Baba wa taifa anawasili kwa uwanjani. Abana Bujumbura mashimeshi hariya murabona alikaa abaramutana mu muramutse ng'umuvyeyi amashimeshi hariya amashimeshi kwa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi uno munsi biri hejuru uno munsi za guteramisha abantu ngaha amashimesi giteka avuye kugenzura ingabo Perezida ndabumva Perezida giteka Muri ivyo birori byo guhimbaza intaye kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi hanashimiwe umupolisi afise ipeta rya Lieutenant Colonel hamwe n'abasirikare batatu kuko ngo bakoze ibikorwa bidasanzwe muri uno mwaka. Ntitwafashe beshi nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo butare yabikawa akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwe abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiro kabute k'imiliyoni 5. Aba batatu nsa nubavugira rimwe
abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni zine hanyuma na kaporale chef n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndabasabe mbere musubire muzikomera amashi.